ndakwifurije kugaruka mu bihe byo gusenga, ndakwifurije kugaruka mu bihe byo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ushobore kumenya nta handi uzovuganira n'Imana, nta handi uzohurira n'Imana atari mu ijambo ryayo no gusenga. Ongera usenge, wongera usenge, usubire usenge. Niwaheza gusenga ongera usenge. Senga mu gatondo, senga saa sita, senga mu ijoro, senga uri kuraja ku kazi, senga uvuye ku kazi, senga uri kurajya, senga iyumvira Imana, baza Imana. Haleluya! Umutima wawe utumbereze ku Mana ibihe byose wowe burimo. Senga ubabaye, senga unezerewe, ntihagagire igihe na kimwe cyo gukura ku gusenga, cyo gukura ku kubaza Imana. Reka kwiyumvira ko washitse, ahubwo muri ico gihe nyene urimo gisha Imana inama no kumubiri imbere, Imana izokugirira neza. Tuzozimira wizera Imana nanje nyizere. Haleluya! Muri urwo rugendo ntuzigere uzimira. Imana izokurongora, izokugeza ku ntsinzi yawe, izokugeza no mu ijuru. Ariko wibuke igisha inama. Ne data, gisha inama Imana. Reka kugisha inama abantu, reka kuba imbohe y'abantu, bimbohe ya Kristo. Haleluya! Gisha inama Imana. Imana izokubwira ukungene bigenza. Hari igihe rero tugomba gutegeka Imana, tukagomba ko Imana ikora ibyo dushaka twebwe, ahubwo ntikora ibyo yo yishaka. Mwene data, Imana si umugabo muto wo gutegekwa ibyo ushaka wewe. Imana iri souverain, Imana irigenga, Imana irikwije, Imana irashoboye. Ahubwo inezererewe cyane ko umwana wayo azi imbere yayo ayibwira ngo ndashaka ko ibyo ndimo umbwira Mana ukungene ndabigenza. Amahoro y'Imana bene data, uko bisanzwe muri kumwe na mwene so Evangeliste Manirakiza Thierry. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabashimiye mwe mudukurikirana, mwe mudutera intege. Turasoma komantere zanyu bikaduhezagira, bikadutera intege muri kino gikorwa dukora kivuga butumwa. Twagomba kubatumirira mukomeze kudukurikirana kuri YouTube, kuri Facebook. Turakeneye kubabona, mudutera intege, mutubwire uko mubona bino bikorwa. Umwami Yesu abagirire neza. Mugire umuntu mwe yagiye gupartager buno butumwa, mugire abone kugira ngo igihe cyose dushize ko ikiganiro mushobore kukironka biboroheye. Umwami Yesu abahezagire, Umwami Yesu abagirire neza, abagurira imbibe abagire neza mu byo mukora, mubone umugisha w'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere c'Abami, igice ca 22, turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo w'8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 2 avuga ngo, maze mu mwaka ugira 3 Yehoshafati umwami w'Abayuda aramanuka aja kuramutsa umwami w'Abisirayeli. Maze umwami w'Abisirayeli abarira abantu biwe ati, hajya ntimuzi yuko i Ramati Gileyadi hari hacu, natwe tugapfa kwihorera ntituhagobotore umwami w'Abisiriya? Araheza abaza Yehoshafati ati, mbega wokwemera ukajana nanje gutera i Ramoti Gileyadi? Yehoshafati yishura umwami w'Abisirayeli ati, egome cyane, jewe nawe turi bamwe, abantu banje nibo biwawe, n'amafarasi yanje niyo yiwawe. Maze Yehoshafati abarira umwami w'Abisirayeli ati, ehese banza usiguze ijambo ry'Imana. Nuko umwami w'Abisirayeli akoranya bakamenyi bari abantu nk'amajana 4, arababaza ati, mbega tuje guterera Ramoti Gileyadi canke dusigeho? Bamwishura bati, duguhatere, kuko Uhoraho azohatanga mu maboko yawe databuja. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbega uretse aba nta muntu avugishwa n'Uhoraho yobaho ngo tumusiguze? Umwami w'Isirayeli yishura Yehoshafati ati, haracasigaye
umuntu umwe twoshobora kubaza akadusiguriza uhoraho, yitwa Mikaya mwene Imura, ariko ndamwanka kuko ataho avugishwa ibyiza kuri jewe atari ibyago. Yehoshafati aramubarira ati, sigaho mwami, ntaco uvuga utyo. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kugisha inama Imana. Haleluya. Mu buzima duhura n'ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga umuntu mu byo akora kenshi usanga atibuka kugisha Imana inama. Ayibaze ngo mbega Mana, ibi ndabikore gute? Mbega uyu mugambi wanje, iyi proje yanje, iyi nyubako ngiye kugira, mbega uru ruganda rwanje ngiye kubaka, mbega ibi bintu ngiye gukora nzobikore gute, nzobigenze gute? Umuntu ugasanga akoresheje ivyiyumviro vyiwe bwite, akibagirwa kugisha inama Imana. Ayibaza ati, mbega ejo bizogenda gute? Mbega nobikora gute? Mbega ibi bintu ngiye gukora ndabikore gute? Mbega uru rugo ngiye gushinga ndarushinge gute? Iyi proje mfise, uyu mugambi mfise ndawukore gute? Imana ishimwe cyane. Turabona hano mu ijambo ry'Imana ukungene Ahabu yari umwami w'Isirayeli, Yehoshafati yari umwami w'Ubuyuda. Bwari ubwami bubiri, ariko bwose byari nk'ihanga ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aba bantu bari batandukanye cyane. Ahabu yari afite umugore yitwa Yezebeli. Uyu mugore yari umugore w'igipfu, yari umugore w'ubwenge buke, yari umugore akora ibintu agishije inama ibigirwamana, agirishije inama ibintu bibi, yagira ibintu bibi gusa. Ntiyigera nta kubaha Imana kwari muri we na gutoya. Ariko Yehoshafati yarazi Imana, ubwenge bwiwe yari afite isoko riva ku Mana. Ibyo yakora byose yabivoma ku soko ariyo Mana. Bene data, hari ijambo nkunda kuvuga ngo umuntu ntiyiremye, umuntu yaremwe n'Imana. Niyo mpamvu igihe cyose, ikintu cyose ugiye gukora, ukwiye kubaza umuremyi wawe. Haleluya. Umuremyi wawe afise ubwenge burenze bw'abantu bose. Umuremyi wawe afise icyo avuga ku bintu byose. Umuremyi wawe afise ubwenge ku bintu byose. Nta kintu na kimwe cyo musoba, nta kintu na kimwe cyo munanira. Aberaho si carimwe, azi ibintu byose. Haleluya. Nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, nta kintu na kimwe adashoboye. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ibuka uhereye uno munsi kugisha inama Imana. Mu bintu ukora, gisha inama Imana. Uyu Yehoshafati abwira umwami ati, nukuri aha hantu harahacu, dukwiye kuhagaruza. Ariko muri no mugambi yo kugaruza hacu, dukwiye kubanza kugisha inama Imana. Itubwire ati, mbega kuri ibi bintu tuzobikora gute? Haleluya. Umwami Yehoshafati muri no mugambi wo kugaruza ahantu hatwawe n'Abasiriya, yumva ko akwiye kugisha Imana inama, akayibaza ngo mbega muri no mugambi bizogenda gute? Imana imugirira neza. Imana imuha inzira, imuha ukungene ico kibazo azogikora, ukungene azobigenza. Haleluya. Bene data, hano turabona uno muntu yitwa Ahabu. Wewe yagiye kubaza ibigirwamana, aza kubaza abakamenyi biwe, baramushuka bamubwira ngo nugende. Mwene data, reka ndakubwira ikintu. Reka kwirirwa wiruka kuri bakamenyi, reka kwirirwa wiruka kuri bakamenyi, reka kwirirwa wiruka mu bapfumu, reka kwirirwa wiruka mu bo witangwa n'abavugishwa, hadutse avugishwa b'ibinyoma, bakubwira ibitari byakubwira ngo uwo mugore muri kumwe si w'isezerano, bakubwira ngo genda uzana kandi gakobwa akakiri gato, uwo mumaranye mwabyaranye abana, mwagwananye urugamba rw'ubuzima mugera ku iterambere. Abo bariko barakubwira ngo ni mwahukane, genda urondera uwundi. Mwene data, abo nibasa na babandi bakamenyi boko babwira Ahabu ngo nagenda atere. Mwene data, gisha inama Imana. Reka kugisha inama abantu, reka kuba imbohe y'abantu.
bimbohe ya Kristo. Haleluya. Gisha inama Imana. Imana izokubwira ukungene bigenza. Ndibuka mu ijambo ry'Imana igihe umwami Yesu avuka, abantu bagiye baca mu nzira, bagera igihe baca no ku nzira bagira n'ibwami. Umwami arabakira, arabaryosha, arababwira ngo ego nimubandanye mugende hahandi uwo mwami yavukiye, ariko nimwashikayo muze mugaruke mu mpamakuru. Bashitseyo, haleluya, bari barongowe n'inyenyeri. Iyo nyenyeri irabashikana, haleluya. Bageze aho bahagarara, inyenyeri yarahagarara. Bageze aho bagenda, inyenyeri ikagendana nabo. Hanyuma baze kugerayo, bamaze kuraba uwo mwana Yesu Kristo aho yavukiye, ngo marayika mpwemu yera avugana n'ababwira ati ntimwongere guca muri iriya nzira. Nagomba ndakubwire mwene data, Imana irazi inzira urimwo. Niwayibaza aho ukwiye guca, uko ukwiye gukora ibintu, Imana izokubwira ukungene ubigenza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ahabu yaguye mu ntambara, ariko Yehoshafati Imana iramuzigama kubwo kuyizera no kwigisha inama. Mwene data, ubwo rugo ugomba gushinga, uwo fiyanse wawe, nubaza Imana niba bikwiriye. Hari igihe rero tugomba gutegeka Imana, tukagomba ko Imana ikora ibyo dushaka twebwe, ahubwo ntikora ibyo yo yishaka. Mwene data, Imana si umugabo muto wo gutegekwa ibyo ushaka wewe. Imana iri suvere, Imana irigenga, Imana irikwije, Imana irashoboye. Ahubwo inezererewe cyane ko umwana wayo azi imbere yayo ayibwira ngo ndashaka ko ibintu ibyo ndimo umbwira Mana ukungene ndabigenza. Ikibazo gikomeye nuko abantu tuja kubwira Imana ibintu byatunaniye, tuyibwira aho twatsinzwe, tuyibwira ibintu byapfuye, tuyibwira mu ntambara twatsinzwemwo, iyo twananiwe twatsinzwe byase turiko turarira, tugaca tuza kubwira Imana, yo Mana erega byase, erega byabindi byase. Wewe ntiwigeze uyibwira mu ntango z'ico gikorwa, ntiwigeze uyibwira ibyo ugiye kujamwo. None uno munsi uri kurayibwira umugore yakuraje munsi y'igitanda. Hari umuntu umwe yakoze ubukwe, ku munsi w'ubukwe arara munsi y'igitanda, ari umugabo yakoye yambaye impeta y'inzahabu, arara munsi y'igitanda. Yazanye umugore atabajije Imana, atora ibandi araritwara. Abantu baramubwira inama ati yemwe uyu muntu, abandi benshi umubare munini cyane w'abantu mubwira ati yo mbega umukobwa mwiza w'amataye, mbega rararara. Abamubwira ibintu byinshi bisa nk'aho ari byiza, bisa nk'aho ari inyuma. Ariko umunsi wa mariage yaraye munsi y'igitanda. Mwene data, ndakwipfurije kutarara munsi y'igitanda kubwo kutumvira Imana ngo uyubahe, uyigishe inama mu buzima bwawe. Bituma utagwa mu mosha mabi, bituma utagwa mu manga uyita ikiziba, bituma hari ahantu henshi Imana igenda ikurokora, yonyine irakurongora ikakutwara mu nzira nziza. Haleluya. Gisha inama Imana mwene data. Soma ijambo ry'Imana, wumva ijambo ry'Imana rivuga iki ku buzima bwawe, rivuga iki ku mibereho yawe, rivuga iki kuri kazoza kawe, rivuga iki ku byo urimo. Haleluya. Banza ukonsirite, banza urabe Imana ivuga iki ku bintu urimo, banza urabe Imana ivuga iki ku byo ugomba kuja gukora. Haleluya. Reka kwigendana mwene data, gendana n'Imana. Imana si umuntu mubi. Imana mu rugendo rwawe, iyo ugendana n'Imana ugira umunezero mu mutima, ukumva urugendo ruraryoshe, ukumva ubuzima buraryoshe. Haleluya. Niyo uciye ahantu hagoye, Imana yaravuganye nawe ikakubwira ngo nuca aho hantu, ugira assurance. Haleluya. Urumva hari ikintu kigukingiye, urumva hari itegeko rikurengera, urumva hari ikintu kigushoboza, urumva izindi nkomezi aho hantu uri kuraca. Haleluya. Nubwo wogeragezwa mu buryo bukomeye, uravuga ngo hari ijambo mfise twavuganye n'Imana, hari ico Imana yambwiye kuri bino bintu. Haleluya. Hari ico Imana yambariye muri ibi bintu ndiko ndakora. Yesu ashimwe cyane. Mu mugambi wawe nubwo byogorana, uribuka ico Imana yavuganye nawe. Nagomba ndakubwire ngo iyo uri kuraca mu nzira igoye, waravuganye n'Imana. Haleluya. Mose mu rugendo rwiwe ariko ava muri Egiputa,
abantu baramukariye, baramutera ubwoba, baramubwira ngo iyo dupfuma twigumira muri Egiputa tugapfa nabi dukorera abanyegiputa. Ariko Mose yarafite ijambo yavuganye n'Imana yuko igihe kigeze cyo kuva mu buretwa, cyo kuva mu buja bw'umwasi. Hari ijambo yaravuganye n'Imana, Imana yamubwira ngo nzobana nawe, nzogendana nawe. Haleluya. Bageze ku kiyaga gitukura, Mose amaze kugira ikibazo yabwiye Imana ngo mbega hano hantu naho tugeze dukora iki? Haleluya. Imana iramubwira ngo ufise iki mu ntoki? Mose abwira Imana ngo ufise inkoni. Iyo nkoni none ndayigirisha iki? Yitunge ku mazi. Ikiyaga gitukura gicikamo kabiri. Haleluya. Izera Imana, ahatari inzira hazoba inzira. Haleluya. Waragishije inama Imana, warabajije Imana uko ukwiye kubigenza, Imana ikakoriyanta biciye mu ijambo ryayo, biciye mu nzira zitandukanye. Imana irashoboye kuvuga, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ishaka kuganiriza umuntu wayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwene data, izera Imana yigisha inama uhereye uno munsi. Ego bishobora kuba byarononekaye kubera wigendanye, wakoze ibintu kuvyiyumvira, umutima urakubesha, ubwenge bwawe burakubesha. Mwene data, reka kurabira kuvyo ufise. Uyu mwami Ahabu yarabiye ku basirikare, araba effectif y'abasirikare afise, igitigiri c'abasirikare afise, arabira ku bigwanishwa afise, arabira ku mafarasi n'ibindi bintu mikogote, arabira ku bifadika. Mwene data, reka kuraba ivyo ufise byo gucikana ubusa imbere y'ikigeragezo wahuye naco, kuko waciye mu nzira Imana itakubwiye. Mwene data, raba ico Imana yakubwiye, reka kuraba ibigukikuje, reka kwarango bigenza ukunuku, reka kuraba ivyo ufise utazi igihe bizoshirira, utazi ukungene bimeze, utazi imbere ukungene hameze. Mwene data, bazimana, bazimana. Imana ishobora gukoresha inkoni ntoya kubwo isezerano mufitani. Imana ishobora gukoresha kana gato kagatuma wewe mu rugendo Imana yakubwiye ibintu bigenda neza. Haleluya. Hari indirimbo mu gitabo ca kantike y'Ikinyarwanda ivuga ngo mbese n'umwana muto yazi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba ngo ariko azofashwa no gusenga. Haleluya. Bibiliya irambwira neza mu gitabo muri iki gitabo yuko mbese ngo n'umwana mutoya ngo Imana izomurongora muri iyo nzira, ntazozimira muri urwo rugendo, ntazozimira. Bene data, tuzozimira. Wizere Imana nanje nyizere. Haleluya. Muri urwo rugendo ntuzigere uzimira. Imana izokurongora, izokugeza ku ntsinzi yawe, izokugeza no mu ijuru. Ariko wibuke Ugishe inama. Reka gufata iby'ubwenge bwawe, reka kubivanga n'amashure yawe, uhaba ufata amengo byose urabibona. Mwene data, reka ibyo bintu, ibuka Imana. Hari Imana ifise icyo ivuga ku byo urimo. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana ikurengere. Niba ugeze n'ahantu hagoye, mwene data, ibuka isezerano ry'Imana. Ndakwifurije kongera gusenga, ndakwifurije kugaruka mu bihe byo gusenga, ndakwifurije kugaruka mu bihe byo gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo ushobore kumenya nta handi uzovuganira n'Imana, nta handi uzohurira n'Imana atari mu ijambo ryayo no gusenga. Ongera usenge, wongera usenge, usubire usenge. Niwaheza gusenga, ongera usenge. Senga mu gatondo, senga saa sita, senga mu ijoro, senga uri kuraja ku kazi, senga uvuye ku kazi, senga uri kurajya, senga. Iyumvira Imana, baza Imana. Haleluya. Umutima wawe iwutumbereze ku Mana. Ibihe byose wowe urimo, senga ubabaye, senga unezerewe. Ntihagagire igihe na kimwe cyo gukura ku gusenga, cyo gukura ku kubaza Imana. Reka kwiyumvira ko washitse, ahubwo muri ico gihe nyene urimo, gisha Imana inama no mu biri imbere. Imana izokugirira neza, Imana izokurengera, Imana izogutabara, Imana izogenda ikwereka, uzogenda ibihe byawe bizogenda bimera neza. Reka ndangirize kuri iri jambo mu gitabo cya Yosuwa. Imana ivugana na Yosuwa, iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo ntuze wigere ubikuramwo amaso, ntuzigere utambamira umoso
cyangwa iburyo, ahubwo uzogume mu ijambo. Mwene data, aho Imana iramubwira ngo niho ibyawe bizogenda neza. Mwene data, niwakomeza kuguma mu ijambo, niwakomeza kuvoma ku isoko ry'Imana, niwakomeza kurondera icyo Imana ivuga ku byawe, ku bawe, ku gihugu cyawe, ukagendera mu nzira z'Imana, ibyawe niho bizogenda neza. Haleluya! Ndatumira umuntu wese, haba aboroshe mu gihugu, haba abatoya, haba abagwizatunga, mwibuke kurondera Imana, mwibuke kugisha inama Imana. Haleluya! Niho ibyacu bizogenda neza, n'igihugu cyacu kizogira impore. Ntituzoje kubaza Imana ari uko twatsinze, uko twananiwe, ari uko twahuye n'ibibazo, uko twagize iki. Turondera Imana ubwa mbere, Imana imbere tuyibaze, izo turongore, tumenye ukungene dukora ikintu cyose muri situation yose. Imana izogenda itwereka ukungene dukora ku bw'inyungu zacu no ku bw'inyungu z'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke mu byo muri ko muracamo, ibereke inzira nziza yo gucamo. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Naho ubutaha, Umwami Yesu abahezagire. Mukomeze kubana natwe, mukomeze kugendana natwe muri urugendo rwo gusangira ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire.